Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe nshuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Turamaze igihe kinini kwiga ku gice ca mbere c'ivyanditswe vyeranda, no kuvuga isezerano rya mbere ari ryo sezerano rya kera. Muri iryo sezerano rya kera dusomamwo ibitabo vy'ivyagezwe vya Mose, amazaburi n'ibitabo vyanditswe n'abahanuzi batandukanye. Nk'uko twabibonye, Imana yakoresheje abahanuzi barenga 30 mu kiringo c'imyaka 1500 kugira ngo bandike ibitabo vyo mw'isezerano rya kera. Uyu munsi turangiza urugendo twagize mw'isezerano rya kera, ariko imbere yuko turaba ibigabane vya nyuma vyo muri iki gice ca mbere c'ivyanditswe muri Bibiliya, twagomba tubanze tuvuge mu ncamake ivyo tumaze gucako turavye mu vyanditswe mw'isezerano rya kera. Ivyo tumaze kwiga turashobora kubibumbaniriza mu vyiyumviro bitatu. Ica mbere, Imana ni yera kandi niyo itegerezwa gucira urubanza icaha cyose. Ica kabiri, abene Adamu bose bavukira mu cyaha kandi bategerezwa guhura n'urubanza rw'Imana. Ica gatatu, Imana yagize umugambi wo gutuma mw'isi umukiza wo guhanwa akababazwa azira ivyaha vyabo mw'isi. Ivyo nivyo bintu bitatu vyegeranirijwemwo ubutumwa bwavuzwe n'abahanuzi. Tugerageje kuyasubiramwo ayo majambo yegeranirijwemwo ivyo abahanuzi bigishije naya. Ica mbere, Imana ni yera kandi ntishobora kwirengagiza icaha. Ica kabiri, umwana w'umuntu aranduye kuko yuzuye icaha akaba adashobora kwikiza igihano c'icaha. Ica gatatu, Imana ifise umugambi wo kweza abanyabyaha ikabakiza igihano c'ivyaha. Woba wafashe ayo majambo atatu, ayo majambo yoba yagufashije? Uribaza ukuntu Imana ari yera? Uratahura uburemere bw'ivyaha vyawe imbere y'Imana ariyo izogucira urubanza? Woba uzi yuko Imana ifise umugambi wo kukweza ivyaha? Niko biri, Imana ni yera ariko umwana w'umuntu aranduye. Ivyo bintu bibiri twarabibonye kenshi mu vyigwa twabonye mu vyanditswe vyeranda. Ukwera kw'Imana niko kwatumye Imana irema umuriro udahera wagenewe Satani n'abamukurikiye bose. Ukwera kw'Imana niko kwatumye Imana yirukana Adamu na Eva bakava muri paradizo bamaze kurya icyamwa Imana yababujije. Ukwera kw'Imana niko kwatumye itegeka abahungu ba Adamu gutanga ibimazi vy'amaraso y'ibikoko kugira ngo ivyaha vyabo bitwikirwe. Kandi ukwera kwayo niko kwatumye itemera ikimazi ca Kayini. Kubera ko Imana ari yera, nico cyatumye irandura abanyabyaha mu gihe ca Nowa ikoresheje umwuzure w'amazi, mu gihe ca Aburahamu ikoresheje umuriro muri Isodomu na Gomora. Ukwera kw'Imana niko kwatumye itegura umunsi wo kuzocira urubanza abari mw'isi mu kugororoka kwayo. Umviriza ivyo abahanuzi bavugishwa n'Imana banditse ku vyerekeye ukwera kw'Imana n'ukwandura kw'abantu. Baravuze bati, mbega ntiwamyeho uhereye kera hose, Uhoraho Mana yanje, uwera wanje, wewe w'inyonga zitunganye zitoraba ikibi kandi utoshobora kwitegereza ivy'inzigo. Ayo majambo tuyabona mu cete cyandikiwe Abaheburayo ikigabane ca mbere umurongo wa 12 n'uwa 13. Kuko twese twahindutse nk'ibihumane kandi ukugororoka kwacu kose kumeze nk'impuzu yanduye. Ayo majambo tuyabona hariya mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya kigabane ca 64 umurongo wa 6. Asangwa Imana ari yera gutyo, umuntu nawe akaba ari uwanduye gutyo, none ninde yoshobora gukizwa? Twokira gute umuriro udahera wa Gehinomu? Byoshoboka gute ko abene Adamu bamana n'Imana ibihe byose kandi ari yitunganye yera? Inyishu y'ico kibazo ni rya jambo rya gatatu riranga ivyavuzwe n'abahanuzi
n'abahanuzi. Abahanuzi bamaze kwigisha yuko Imana ari yera, abana ba Adamu nabo bakaba banduye. Babandanije bavuga ko Imana yonyene ifise umugambi wo gukiza abana b'abantu ivyaha vyabo. Ubutumwa nyamukuru bwo mw'isezerano rya kera nuko Imana yasezeranye gutuma mw'isi umucunguzi atunganye ngo ababazwe kandi apfe mu gishingo cy'abana b'abantu bamwizeye. Uwo niwo wamye ari umugambi w'Imana wo gukiza abanyabyaha. Nta handi umuntu yoharirirwa ivyaha atari mu maraso y'umwana wayo atunganye. Kugira ngo ishitse uwo mugambi wo gutuma umucunguzi mw'isi, Imana yahamagaye Aburahamu imugira ihanga rishasha iryo umucunguzi yategerezwa kuzokwamukamwo. Imana yabwiye Aburahamu iti, muri wewe niho amahanga yose yo mw'isi azoherwa umugisha. Aburahamu rero avyara Isaka mu busaza bwiwe. Isaka nawe avyara Yakobo. Yakobo nawe avyara abahungu 12 bavuyemo ya miryango 12 y'Abisirayeli. Ariko ubugaba bw'Abisirayeli ntibwabujije Imana yoyo kugumana ubwizigirwa bwayo no gukomeza umugambi wayo wo gutuma Mesiya mw'isi. Niho twabonye ingene Imana yatoranije Dawidi akaba umwami w'Abisirayeli n'umuhanuzi. Dawidi yanditse byinshi ku vyerekeye Mesiya n'ukuntu abana b'abantu bazomuhama bakamubabaza kugeza aho bamutobora ibiganza n'ibirenge. Tubandanije kuraba ivyanditswe vyeranda, twarabonye ko abahanuzi bose bavuze ko Mesiya azoza. Akarorero ni Yesaya yavuze yuko Mesiya azovuka mu buryo butangaje cyane butigeze kuboneka mw'isi. Raba mu gitabo cya Yesaya 7:14 no mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ikigabane cya mbere ku murongo wa 23 haravuga ngo, raba inkumi izosama inda ivyare umwana w'umuhungu, izomwita Imanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ivyo Yesaya yavyanditse hasigaye imyaka 700 ngo Mesiya avuke. Hari uwundi muhanuzi yabayeho mu gihe cya Yesaya, izina ryiwe ni Mika. Imana yahishuriye Mika izina ry'igisagara Mesiya azovukiramwo. Umviriza neza ivyanditswe mu gitabo cya Mika ikigabane cya 5 umurongo wa 2 havuga ngo, ariko wowe Betelehemu Efurata, naho uri inkewa mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wewe hazomviramwo uwuzoba segaba mu Bisirayeli, amamo yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi. Mika rero yavugishijwe kera yuko Mesiya azovukira i Betelehemu mu gisagara cy'amavukiro cy'umwami Dawidi. Inyuma y'ibiganiro bitatu dufise imbere yacu, tuzobona ukuntu Imana yashikije ubwo buhanuzi. Imana ntigomba ko hari uwo guhenda, iragomba ko umenya neza Mesiya umucunguzi wabo mw'isi uwariwe, kugira ngo umwizere ukizwe ivyaha vyawe umukurikire. Nico kimwe mu vyatumye Imana iduha igitabo ciza cyane c'isezerano rya kera kugira ngo dushobore gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Mu kurangiza urugendo rwacu rwo mw'isezerano rya kera, twagomba gusoma mu gitabo cya Maraki, arico gihereza ibitabo vyo mw'isezerano rya kera. Amajambo y'umuhanuzi Maraki ni ay'agaciro gakomeye kuko ariyo majambo arangiza ivy'Imana yatubwiye mw'isezerano rya kera imbere yuko Mesiya aza mw'isi. Hari hasigaye imyaka 400 gusa ngo Mesiya avuke. Maraki yanditse mu bice vya nyuma vy'isezerano rya kera avuga ati, umve ngira ntume integuza yanje indoraniriza inzira imbere yanje, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe, ariwe ntumwa y'isezerano munezererwa. Ehe araje, niko Uhoraho nyene ingabo agize, kuko jewe Uhoraho ataho mpinduka. Ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Maraki 3 umurongo wa 1 n'uwa 6 hamwe no ku gice cya 4 umurongo wa 2. Umuhanuzi Maraki yavugishijwe yuko Imana yateguye gutuma umuhanuzi imbere yuko Mesiya aza kugira ngo ategure inzira yiwe. Wobuzi uwo muhanuzi wariwe. Mu cigwa cyacu kizokurikira tuzobona yuko uwo Imana yatumye gutegura inzira ya Mesiya ari umuhanuzi Yohana, Yahya nk'uko twabivuze mu rurimi rw'icyarabu. Ariko kandi Maraki yanditse ivy'ivuka yavuze ati, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe, ariwe ntumwa y'isezerano munezero
nzonezererwa kuko jyewe uhoraho ataho mpinduka. Maraki 3:1. Kandi aho hari haciye nk'imyaka 200 gusa, Yeremiya nawe avugishijwe ibisa n'ivyo ati, ehe iminsi gira ize ni jyewe uhoraho mbivuze, aho nzosezerana isezerano rishya n'umuryango wa Isirayeli n'umuryango wa Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu ca Egiputa. Kandi iryo sezerano nyene bararyishe naho nari shebuja, ni jyewe uhoraho mbivuze. Ariko iri niryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni jyewe uhoraho mbivuze, nzoshira ivyagezwe vyanje imbere muri bo no mu mitima yabo niho nzovyandika. Nanje nzobabera Imana, nabo bazoba abantu banje. Nzobaharira ukugabitanya kwabo, kandi icyaha cyabo sinzokibuka ukundi. Mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya igice cya 31 uhereye ku murongo wa 31 nyene kugera ku murongo wa 34. Isezerano rishya rizoza rishitsa ivyanditswe mu isezerano rya mbere. Iryo sezerano rishya ryari iriza ryemeza ubwizigirwa bw'Imana n'imbabazi zayo mu kurungika Mesiya. Hari haciye imyaka 1000 Imana isaba ko abantu batanga ibimazi by'ibikoko kugira ngo baharigwe ibyaha. Ibimazi by'ibikoko byari bifise uruhara ruhambaye mu isezerano rya kera Imana yari yarahaye abantu icishije mu bahanuzi yakoresha. Ariko Mesiya amaze kuza yatanzwe nk'ikimazi kimwe kizima cyo guhanagura ibyaha, gutyo isezerano rya kera kuvy'ikimazi riba rigiye ku ruhande. Mesiya ntiyari uwo kuza gukuraho amajambo y'abahanuzi ba kera, ahubwo yari uwo gushyitsa ibyo bavuze. Nicyo gituma Maraki yise Mesiya izuba ry'ubugororotsi. Ni gute Mesiya yategerezwa kuba nk'izuba? Abahanuzi ba kera bagereranywa n'ukwezi gutanga umuco muke muri iyi si y'umwiza, ariko Mesiya ni izuba riserutse kuko yaje gukuraho umwiza w'ibyaha byacu agashyiraho inzira yo gutungana kw'ibihe byose. Mu kiganiro cyacu kizokurikira tuzokumva ukuntu Zakariya se wa Yohana umubatizi yavuze kuri Mesiya uko nyene avuga ati, kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru, ngo utambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu, urongorere ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Ibyo turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cya mbere umurongo wa 78 na 79. Mugenzi, turangije urugendo twarimwo tugendagenda mu bitabo byo mu isezerano rya kera. Mu kiganiro kizokurikira Imana idushoboje tuzotandukira igice ciza cyane gikurikira, no kuvuga isezerano rishya ari ryo ryitwa Injili mu rurimi rw'icyarabu. Mu bitabo byo mu isezerano rishya niho tubona ukuntu Mesiya yashikije ivyanditswe n'abahanuzi ba kera. Imana iguhe umugisha ukomeze kwiyumvira kuri iyi mpanuro yo mu ijambo ry'Imana yo mu cete cya kabiri cyanditswe na Petero mu gice cya mbere ku murongo wa 19 havuga ngo, ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryakomejwe kurushiriza, mugira neza ko murishirako umutima n'inyitara ryakira ahacuze umwiza rikakesha ijoro rikageza aho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufise ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.